turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru kuri no mugoroba muge gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: intambara hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Congo FARDC irabandanya. Abanyekongo bashika kuri 90 baraye bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Reba twaje duhunga ntago turamenya ko umutekano uriyo, none rero tumva umutekano wabayeyo, henda nibo bazotubwira babwire ba mudugudu ni musubiri wanyu bino mu Rwanda dusubiri wacu. Uyu ni umwe mu Banyekongo baraye bahungiye mu Rwanda bivuye ku ntambara iri muri Kivu ya ruguru. Muraza kumva vyinshi kuri iyo nkuru handi hato. Muri make mu yagezeho turafitiye hirya nino kw'isi, harimo yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye n'Ubushinwa bahuriye mu gisagara ca Bali ni muri Indonesia. Muri ano makuru kandi turagaruka no kwijambo Perezida wa Ukraine yashikirije ingabo ziwe ziri ku rugamba. Edo nido ni mukanya isase mwe hafi y'amaradiyo yanyu. Reka mpere kuno nkuru narinciye ku masonga y'Uburusiya n'Ubushinwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping babonanye amaso mu yandi uno musi kuwa mbere mu gisagara ca Bali co muri Indonesia. Ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Fidela Niyongabo. Ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri vyamaze amasaha 3. Ibiro vya President Biden bimenyesha ko yerekanye impungenge ziwe ku bijanye n'agateka ka muntu n'agasomboroso k'Ubushinwa ku vyerekeye Taiwan. Abo bategetsi bompi bumvikanye ko atanumwe ashobora gutsinda ingwano ikoresheje ibigwanisho ruhonyanganda ko kubera izo mvo itokwigera iba. President Biden yashikirije aho ashobora gukorana na President Xi Jinping harimo ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu biganiro vyarenze igihe cari gitegekanijwe vyabereye mu hoteli mu gisagara ca Bali. Biden yongeye aramenyesha aho batumvikana na President Xi Jinping cane ku vyerekeye Taiwan. Yabwiye Jinping ko Amerika ishigikiye ivyuko ataruhande na rumwe guhindura uko ibintu bimeze muri iki gihe ku vyerekeye iryo zinga. Yatangaje ko kubandanya kubahiriza amahoro n'umutekano mu muhora w'amazi yegereye Taiwan bifitiye akamaro amakungu. President Biden yatangaje ko Amerika n'Ubushinwa bitegerezwa kwerekana ko bishobora korosha ibibazo bidahuriyeko kandi bitegerezwa gutuma guhiganwa hagati yavyo bitavamwe intambara no gutora uburyo bwo gukorera hamwe ku bibazo vyihutirwa biraje ishinga amakungu. Yamenyesheje ko amakungu yiteze ko Amerika n'Ubushinwa bigira uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ivyo bibazo. President Xi Jinping yatangaje ku ruhande rwiwe ko umutegetsi nyakuri ategerezwa kwiyumvira no kumenya aho ashaka gushikana igihugu ciwe, kandi yotegerezwa kwiyumvira no kumenya kumvikana n'ibindi bihugu n'amakungu muri rusangi. Fidela Niyongabo urakenuye. Tukibutsa ko abategetsi babiri wa Amerika Joe Biden n'Ubushinwa Xi Jinping bahuriye mu nama ya G20. Perezida wa Ukraine nawe Volodymyr Zelensky no musi yashikirije ijambo gisirikare ciwe mu gisagara giherutse kubohozwa ca Kherson. Yavuze ko Ukraine yiteguriye amahoro n'ubuturacari kumwe na Fidel Niyongabo. Urugendo rwa Perezida Zelensky mu gisagara ca Kherson rubaye imisi mikeyi inyuma y'uko inteko z'Uburusiya zikivuyemwo. Gisagara kiri mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Yaribukije abanya-Ukraine mu ijambo yashikirije ku munsi w'Imana urangiye kutibagira ko umutekano utaragaruka neza mu gisagara ca Kherson. Yaribukije ko amabomba ategwa abantu agikwiragiye muri ico gisagara, asaba abantu bose bagituyemwo kwama barikanuye. Perezida Zelensky yamenyesheje ko igisirikare c'Uburusiya cakoze ivyaha bigayitse mu ntara ya Kherson nk'ivyo cakoze mu zindi ntara z'igihugu aho zashoboye kwinjira. Yavuze ko bazomenya abakoze ayo mabi kandi ko atankeka bazoshira imbere y'intahe abakoze ubwo bwicanyi bose. Abategetsi ba Ukraine ku munsi w'Imana urangiye baratanguye gutanga ibifungurwa, amazi n'imiti ku banyagihugu baba mu gisagara ca Kherson. Ni misi ibiri inyuma y'uko inteko za leta zinjiye muri ico gisagara gifise akamaro gakomeye cane Uburusiya bwari bwigaruriye mu ntango z'ibitero vyabwo muri Ukraine. Abarenga ibice bitatu vya kane vy'abanyagihugu 300,000 baba muri ico gisagara baragihunze. Abandi 75,000 bahasigaye barakubaguwe n'inteko z'Uburusiya imbere yuko zihava mu ndwi irangiye inteko za Ukraine zigatangura kuhinjira. Ababa mu gisagara ca Kherson batari bake
barakoraniye mu mabarabara yacu mu minsi mike irangiye, aho bari bafise amabendera y'igihugu mu birori vy'ibohozwa ryacu. Amakuru yose hajanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya kw'ijwi ry'Amerika murashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com. Muhasanga kuva ku nkuru ya mbere Uburusiya bugitangura gutera kuri Ukraine, hari urupapuro rwihariye kuri izo nkuru yanditse ko amakuru yihariye ku Burusiya na Ukraine. Turacabandanya nagezeho ijya nino kw'isi, tubandanirize muri Cameroon, aho uno munsi abakozi bo mu buvuzi n'abarwayi ba diabete bakoze urugendo. Ni mu gihe uno munsi isi yose iri kwihimbaza umunsi wo kurwanya ingwara ya diabete. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi niyo nkuru aje kutubwira. Abakozi bo mu buvuzi bavuga ko ubushyamirane n'abitandukanyije muri Cameroon hamwe n'iterabwoba hafi y'umupaka n'igihugu cya Chad na Nigeria byabujije 70% by'abarwayi kwivuza. Abarwayi ba diabete n'abakozi bo ku bitaro uyu munsi bari mu murwa mukuru wa Cameroon Yaounde mu rugendo bakoze bamagana icyo bise ihohoterwa ry'uburenganzira bw'abarwayi ba diabete. Abari mu myigaragambyo bavuga ko ubushyamirane n'abitandukanije hamwe n'abarwanyi ba Kisilamu ku mipaka ya Chad na Nigeria birimo kubuza abarwayi kubona ubuvuzi bwo kurengera ubuzima bwabo. Guverinoma ivuga ko abarwanyi ba Boko Haram mu majyaruguru ya Cameroon hamwe n'abitandukanije mu burengerazuba bw'igihugu akenshi bagaba ibitero ku bitaro kandi bashimuta abakozi bo mu buvuzi. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 abakozi bo mu buvuzi bashimutiwe mu mujyi wa Batibo mu ntara y'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Cameroon. Abayobozi babyamaganiye kubitandukanyije, aba barabihakanye. Cameroon ivuga ko abenshi mu bakozi bo mu buvuzi bahunze imirwano, ibyo nabyo bituma bitoroha kugeza ibikoresho n'imiti ku bitaro. Muri porogaramu yatambutse kuri radio y'igihugu uyu munsi, abakozi bo mu buvuzi bavuze ko umubare w'abantu bazize diabete ku bitaro by'uturere wavuye kuri 260 mu mwaka ushize ukaba ubu ugeze hafi kuri 400. Abayobozi bavuze ariko ko hari benshi mu barwayi baguye hanze y'ibitaro batatangajwe. Banavuga ko abenshi mu barwayi ba diabete bageze ku bitaro uburwayi bubageze kure biturutse ku bushyamirane n'umutekano muke byababujije kubona ubuvuzi bari bakeneye. Kadushimire bagenzi bacu Eugenie Mukankusi na Fide Nyongabo ku makuru agezeho hirya no kw'isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Ayo muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni voa radio yacu. Tumira amate gato hanyuma twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari aho tuza kwibanda ku ntambara ibandanya muri Kongo. Abanyagihugu ba Kongo bashika kuri 90 baraye bahungiye mu gihugu c'u Rwanda kubera ingwano iri kwibera mu ntara ya Kivu ya ruguru. Binjiriye mu karere ka Rubavu ku mitumba ya Bugeshi na Busasamana. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Gloria Tuyishime. Hari masaha sasa zishyira saa 8 ubwo impunzi z'abakongomani zahongaga ziva mu duce dutandukanye tw'iki gihugu ziza mu Rwanda. Ziravuga ko impamvu zafashe umwanzuro ari uko noneho amasasu yari yabaye menshi bagafata icyemezo cyo kuza gushaka ubuhungiro mu mirenge ya Busasamana ndetse na Bugeshi. Twumvise amasasu abaye menshi n'abaturage byo hepfo bose bahungira hepfo. Tubonye amasasu abaye menshi natwe turiruka rero turaza. Yarabaye menshi kurusha noneho yarasa. Ubu se muri gutuzwa he? Nta kintu naza. Twabonye amasasu abaye menshi kubera twihanganye, tubonye abaye menshi tuzina. Nayo masasu kubera abaturage bagira ngo twebwe ngo wacu ni mu Rwanda, noneho tugiye kuzamuka amasasu abaye menshi tubonamo twakiriye. Njewe ukuntu naje nyine twari turi mu rugo twumva amasasu aravuze abaye menshi, duhita tuzamuka duhita tugera hano haruguru nyine mu kigo baratwakira. Bamaze kutwakira batuzana hano. Nubwo izi mpunzi zivuga ko zishimiye kwakirwa mu Rwanda aho ziri kubana n'imiryango yazo, ziravuga ko zishaka aho kuba hatari mu miryango mu gihe iyi mirwano itaratuza. Turifuza aho kuba kubera ko ntitwenda gusubira tutarabona uko bigenze. Twebwe ndashaje yarashaje, twumva yuko bo tubwa ko hano bifata twumva umutekano tuzosubirayo, tubura tuzobana namwe. Njewe reba twaje duhunga ntago turamenya ko umutekano uriyo, none rero tumva umutekano wabayeyo yenda nibo bazotubwira babwire ba mudugudu ni musubiri wanyu bino mu Rwanda dusubiri wacu. Ubwo yazakiraga umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'umurenge wa Bugeshi Senyoye Jean Pierre
aravuga ko kuri ubu kubatuza mu miryango aricyo gisubizo cya hafi gihari, icyakora uwaba ashaka ubuhungiro bw'igihe kirekire yabisaba. Iby'inkambi ibyo ni ibindi bindi abaje bari ku rwego rwo kuba bakwakirwa n'abaturanyi. Igihe rero byaba ngombwa ko bajyanwa ahandi, ibyo hari inzira n'inzego zibishinzwe zibikurikirana, ariko twe nk'ubuyobozi bwegereye ahangaha ahari kubera ibibazo twabakiriye, icyo nicyo cy'ingenzi, bakiriwe n'abavandimwe. Abaturiye imirenge ya Bugeshi ndetse na Busasamana hafi y'aho amasasu ari kumvikanira nabo baravuga ko badatuje na gato. None turi gupanga twapanga iki? Iyo agasozi kafashwe n'akandi kaba kagize ute gafite ubwoba. Nendagira ubwoba sinone ko ndi umwana w'umuntu nonanirwa kugira ubwoba. Twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ku murongo wa telefone kugira ngo agire icyo avuga ku mutekano w'abaturage n'ik'impunzi ziteganyirizwa, ntitwabasha kumubona. Imiryango y'impunzi 33 igizwe n'abantu 49, harimo abana 56, abagabo 5 ndetse n'abagore 28 nibo bakiriwe n'ubuyobozi. Umwe muri aba niwe wajyanywe ku bitaro bya Gisenyi nyuma yo gukomeretswa n'isasu. Kugeza na n'uyu munota imirwano irakomeje nk'uko byumvikanishwa n'aya masasu ari gukomeza kwisukiranya ubutitsi. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Tuyabandanirize mu Burundi, aho ibitigiri by'abagabo bitabira uburyo bwo guca imvyaro bikiri hasi, vyemezwa n'ishirahamwe ABBF mu mpfunyapfunyo gishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango mu gihugu c'u Burundi. Iryo shirahamwe rivuga ko ku mwaka rironka abagera kwijana gusa baza baryitura kugira ngo bafashe guca imvyaro, ariko abarihumbira bakaba bapfasoni nk'uko muvyumva muri ino nkuru mugiye gusomerwa na Thierry Ndayishimiye. N'inkuru Ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu c'u Burundi. Abakenyezi b'abarundikazi baritabira ari benshi umugambi wa leta y'u Burundi wirondoka rijanye n'amagara meza, nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ABBF gishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango abishikiriza. Mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, muganga Uwimana Donavine arongoye iryo shirahamwe asigurira bamwe mu bagabo batawumva ko uwega bubakanye uko ari babiri. Mu vyegeranyo yerekanirwe ry'abantu usanga umukenyezi yibaruka hagati y'abana 5 n'abana 6. Ivyo rero urumva birasaba cyane yuko umugabo nawe nyene agiramwo uruhara, kuko nk'igihe umukenyezi kumviye canke yindi uburyo bumwe butamworoheye gukoresha, hariho uburyo umugabo nawe nyene ashobora gukoresha. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika barishikiye mu kigo c'ishirahamwe ABBF kiri muri quartier Jabe ya commune Mukaza, turi mu gisagara ca Bujumbura. Basanze abatonda muri ico kigo arabakenyezi gusa. Sirabahenda Konsiri ni umwe mu bari baje gusaba uburyo bwo kurondoka ku rugero. Kenshi abagabo kuja kuri metode ntibabikunda, ariko mu gihe mwumvikana n'umugore atangaruka mbi bimugirira, umugore niwe wo kuja kuri metode, kuko umugabo kuja kuri metode mu gihe atakibazo umugore yagize, nibaza ko abagore boja kuri metode mu gihe abagabo bacu babitwemereye, nibaza ko atakibazo biba bitwaye mwavyumvikanye ko umugore nibaza ko ari we yoja kuri metode. Uburyo abakenyezi bahabwa n'ishirahamwe ABBF kugira ngo barondoke ku rugero ni rwinshi, mu gihe bukoreshwa n'abagabo ari buke, nk'uko muganga Uwimana yabyiganiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Dufashe nk'urushinge, ibinini, kanyuzi kamwe bashira mu gitereko canke akagegene kamwe bashira mu kuboko, urumva ubwo bwose bufatiye ku mubiri w'umukenyezi. Mugabo hariho n'uburyo bukoreshwa n'abagabo cyane cyane nk'agafuko, hama n'uburyo bwo gufunga burundu ku bakenyezi, aho no gufunga burundu ku bagabo bakorera ku bihimba vy'irondoka vy'umugabo. Ubwo buryo hari abarundi na cane cane abemera ijambo ry'Imana batarota babwitabira, bakavuga ko ari icaha. Uno mugabo wo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura atashimye ko bakunzi b'Ijwi rya Amerika bamuvuga izina, yarankiye umukenyezi wiwe kuja ku buryo ashira imbere uburyo kama. Rero ndamubwira madamu, nije mbona twebwe kubera turi abantu bemera Imana, kandi Imana ikabivuga yuko umuntu ategeza kwitandukana n'ikintu citwa icaha cyose. Byarashobotse kandi vrema nuvuga yuko Imana iriko irabigenza neza kuva ivyo bibaye,
imyaka 2 yuko irahera kandi nta buryo yagiye ko naje nta buryo nagiye ko kandi ibintu turi babikora neza atangorane n'imwe. Abagabo bo mu Burundi bamwe bamwe baritabira ku rugero ruto cyane umugambi wabagenewe wo guca imbyaro burundu vazitomi mu rurimi rw'igifaransa. Urongoye ishyirahamwe ABUBF ku rwego rw'igihugu atanga umuco kubibaza ko ubwo buryo bwo gufunga burundu abagabo bufise n'izindi ngaruka mbi. Hariho ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga burundu ari ugukona umugabo, oya sivyo, kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye, ahubwo cyane cyane icyo duca tumusigurira nuko iyo afunzwe burundu ntibimukingira izindi ndwara zifatira mu himba vy'irondoka n'umugera wa sida. Mu bigo vyacu vya ABUBF ku mwaka uheze turegeranya ibiharuro, novuga nko ku mwaka turaronka abarenga 100. Leta y'u Burundi isaba abarundi kurondoka ku rugero canke guca imbyaro burundu kubera ko igwirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe. Rusansuma rwabaye mu mwaka 2008 werekana ko abarundi bagera kuri miliyoni 8 zirenga. Ikigo ca leta kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu kigashikiriza ko ubu abarundi barenga ku miliyoni 12. Ico kigo kikerekana kandi ko hamwe atagikozwe kugira ngo uwo murindi wirondoka ugabanuke mu Burundi mu mwaka 2030 abarundi bazoba barenga kuri miliyoni 14. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi gifise uburinganire bungana n'ibirometero kwadarato 27,832. Thierry Ndayishimiye urakoze. Reka naho nakire mugenzanje ejo ni Mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima. Impuguke zivuga ko abantu basanga mu burwayi bashobora kugira ibibazo bikabageza kure iyo bafashwe na COVID-19. Uburwayi abantu bagendana buri mu bwoko bwinshi. Hari nk'umuvuduko w'amaraso, kanseri, indwara z'imiyoboro y'amaraso na diabete. Mu nyigo yatangajwe n'ikigo cy'Amerika gishinzwe kurwanya indwara no kuzikumira, abashakashatsi basanze ubwandu bwa COVID-19 butuma ibimenyetso bya diabete bikara. Abarwayi ba diabete bari mu bashobora kwibasirwa cyane na COVID-19 kandi ubwandu bwa virusi ya corona bushobora gutuma haboneka abarwayi bashya ba diabete. Turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abafite indwara ya diabete bazahajwe na COVID-19 kuva icyorezo cya virusi y'itera cyadutse mu gihugu. Goma, umujyi wibasiwe na virusi ya corona, wapfuyemo abantu benshi bazize COVID mu bantu bari basanganywe diabete. Ni ikintu gihangayikishije ababana n'iyo ndwara kimwe n'abakoze b'umuvuzi. Zenemo Neti Zaidi afite ibindi bisobanuro. Landry arwaye diabete, aherutse gupfusha nyirakuru nawe wari urwaye diabete kandi yapfuye nyuma yo kwandura COVID-19. Ibyo byamuteye ubwoba ku buryo arimo kurushaho kwita ku buzima bwe. Aza kuri iki kigo cyita ku bafite uburwayi bwa diabete gukurikirana uko ubuzima bwe buhagaze. Kuri Landry iki ni igihe kigoye. Iki gihe cya COVID-19 gikomereye twabarwayi ba diabete. Narwaye iyi ndwara mu buryo bw'uruhererekane rw'umuryango, na nyogokuru nari nsigaranye yitabye Imana. Uhagarariye ishyirahamwe ry'ababana na diabete muri Kongo avuga ko abarurwa bagera kuri 20 babanaga n'iyo ndwara mu mujyi wa Goma bapfuye kuva COVID-19 igeze muri icyo gihugu. Hari impfu zimwe twamenye mu mwaka wa 2020 bagera kuri 5 bazize COVID-19, no muri uyu mwaka hari abagera kuri 14 tumaze kumenya bapfuye. Ibi byose biratubabaza. Muganga Minos Minana avuga ko abarwayi ba diabete bari mu bugarijwe na COVID-19 kurusha abandi. Le diabétique, lui, il a d'abord, quand le sucre augmente, Abarwayi ba diabete iyo isukari yo mu maraso izamutse, ubushobozi bw'umubiri bwo kwihagararaho imbere y'indwara zandura buragabanuka. Kindi virusi ifata mu bihaha iciye mu musemburo wa enzyme. Iyi enzyme rero ni ingenzi cyane ku barwayi ba diabete, abarwaye umuvuduko w'amaraso n'abandi barwaye indwara z'ubuhumekero. Niyo mpamvu abantu nk'abo bazahazwa n'indwara kurusha abandi. Abahanga mu by'ubuvuzi bifuza ko hashyirwaho politiki y'ubuvuzi yihariye yakwibanda ku bukangurambaga mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ku bantu bashobora kuzahazwa cyane n'indwara. Ku bindi bijyanye n'indwara ya diabete twavuganye na muganga Daniel Katambo Kinengu, ni impuguke mu bijyanye n'imibereho igamije gukumira cyangwa se kubana n'indwara zitandura nka diabete.
diyabete ni imimerere ituruka ku bwiyongere bw'ingano y'isukari mu maraso. Niba isukari mu maraso yawe izamuwe no kubura umusemburo wa insuline ukorwa n'urwagashya, ibikunze kuba ku bana bato, iyo ni diyabete yo mu bwoko bwa mbere. Ariko niba iyo mimerere izanye n'uko uwo musemburo wa insuline udakora neza, bikaba bifitanye isano n'uburyo ubaho, iyo ni diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Niba imimerere nk'iyo cyangwa izamuka ry'isukari rigaragaye mu gihe utwite kuva ku cyumweru cya 24 kugeza ku cya 28, igihe dukora isuzuma, iyo ni diyabete yo mu gihe cyo gutwita. Niba ufite ubundi burwayi ukaba uri gukoresha indi miti ishobora kuzamura diyabete, iyo mimerere ishobora kugirana isano no kunywa inzoga nyinshi bigatera ukubyimba kw'impindura, iyo ni diyabete y'impindura. Niba ibyo bifitanye isano no gukomereka kw'impindura, iyo ni diyabete iturutse kuko gukomereka. Izo diyabete zose zijya kugira ibimenyetso bimwe. Usanga umurwayi wa diyabete akubwira ko yumva ashaka kunywa amazi menshi, akajya kwihagarika kenshi, ugasanga n'ubushake bwo kurya bwiyongereye cyane ibinyamasukari. Ijambo riboneye ryo gukoresha si ukuvuga ko abarwayi ba diyabete y'ubwoko bwa kabiri bafite ibyago byinshi kurusha abandi. Buri wese afite ibyago bingana n'iby'undi mu kwandura COVID. Aho itandukaniro rizira nuko iyo urwaye diyabete kandi itavurwa neza hanyuma ukandura COVID, usanga uzahaye cyane ukawamara iminsi myinshi mu cyumba cy'indembe. Kubw'ibyago ushobora no kuguhitana. Ubwoko bwose bwa diyabete waba urwaye, umuti wa mbere ni uguhindura uburyo ubaho. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ivuga ko ibihugu 6 bya Afurika bizaba ibya mbere ku mugabane mu guhabwa tekinoloji ikenewe yo gukora inkingo mRNA. Umushinga wo guhererekanya iyi tekinoloji watangijwe mu mwaka ushize. Intego yari ugufasha ibihugu bifite amikoro ari hasi cyangwa se ibifite amikoro aciriritse gukora izo nkingo ku bwinshi kandi hakurikijwe ibisabwa ku rwego mpuzamahanga. Misiri, Kenya, Nigeria, Senegal, Afrika y'Epfo na Tunisia bizahabwa tekinoloji yo ku rwego rw'igihe hejuru ikoreshwa n'amasosiyete nka Pfizer, BioNTech na Moderna ku nkingo zayo za COVID-19. More than 80% of the population of Africa is yet to receive. Hejuru ya 80% by'abaturage ba Afurika ntibarafata dozi n'imwe y'urukingo. Ubu busumbane ahanini bwatijwe umurindi nuko inganda zikora inkingo ziganje mu bihugu bikeya bikize. Yes, we accept yego twemera ubufasha twagiye tubona, ariko ibyo ntibirama. Udufashe gushaka ubushobozi. Reka dufatanye mu gukemura inzitizi no kwereka isi ko Afurika ifite ubushobozi, abahanga n'inganda zitanga inkingo, imiti n'ibikoresho byakwifashishwa mu buvuzi muri Afurika. And indeed, I consider this not only as a major step forward in the fight against the pandemic. Kandi birumvikana, ibi simbifata gusa nk'intambwe ikomeye igana imbere mu kurwanya icyorezo, ahubwo ni intambwe ikomeye igana ku kwigira kwa Afurika mu bijyanye n'inkingo. Intego tugomba gukurikirana ni yuko kurengera uburenganzira bwite mu by'ubwenge bitagomba kutubera intambamyi mu gukora no gukwirakwiza inkingo aho zikenewe hose. Iyo niyo ntego. Inzobere zivuga ko virusi ya corona yagize ingaruka ku buzima bwo mu mutwe mu buryo butandukanye. Abantu benshi bahuye n'ibibazo bishobora kubahangayikisha cyane ndetse bikabarenga. Twashatse kumenya icyo mutekereza ku ndwara y'agahinda gakabije, depression, n'ingaruka imvamutima n'uburyo twiyumva bigira ku buzima. Dore uko bamwe babyumva iragose muri Nigeria. Ukwigunga gukabije kuriho, kuraza wabyemera utabyemera, bishobora kukubaho waba wumva umeze neza cyangwa nabi. Rero ntugafata ingamba zikomeye zishobora kugutera kwicuza. Ukwiheba gukabije ni imimerere aho umuntu aba ababaye bitewe wenda no gutenguha. Ni ikintu gisanzwe gishobora kuba kuri buri wese bitewe n'ibintu runaka. There are tendencies for us to slide into depression, especially urabizi ko hari uburyo tujya twumva tugiye kugwa mu gahinda gakabije cyane cyane iyo uhanganye n'ibibazo runaka, ariko ngerageza uko nshoboye kose nkaguma nishimye. Ibyishimo byawe, umunezero wawe ntabwo bishingiye ku wundi muntu. Wahitamo kwishima. Njye nahisemo kwishima. Urumva, umunezero ni imbere muri wowe. Ibyishimo ni ibintu biza mu gihe runaka. Whenever you feel depressed, I think mu gihe wumva ubabaye bikabije, nibwira ko amasengesho ariyo washyira imbere, kandi ntekereza ko tugomba guhora twiteguye gufasha abo bose bababaye cyane mu rwego rwo kubagira inama nziza no kubafasha mu byo bakeneye.
nyuma y'imyaka 2 icyorezo cya virusi ya korona kirasa n'ikiremereye ku buzima bwo mu mutwe bw'abanyamerika. Hari benshi barimo guhura n'ibibazo kuva ku muhangayiko kugera ku gahinda gakabije. Imyaka hafi 2 ishize y'ubwigunge n'indwara byatewe n'icyorezo yagize ingaruka nyinshi, atari impfu n'ubundi burwayi buzanwa nacyo gusa, ahubwo no mu mitwe yacu. Mbere y'icyorezo habonekaga umuntu umwe ku bakuze 10 ugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo kwiheba n'agahinda gakabije. None ubu ubushakashatsi bwacu burerekana ko abantu 3 ku 10 bakuze bagaragaza ibyo bimenyetso. Abakuze bari mu myaka yo gukora, abagize inshingano nyinshi mu gihe cy'icyorezo, basa nk'aho ari bo bibasiwe cyane. Dukunze kubita icyiciro cya sandwich bitewe n'uko babarizwa mu myaka iri hagati y'abana n'ingimbi ndetse n'ababyeyi babo. Usanga bakora ibishoboka ngo bite ku babyeyi babo baba bakeneye byinshi bitewe n'ubwigunge, bakabihuza no kwita ku bana babo, ndetse biranashoboka ko babihuza no kwita ku mibanire yabo n'abandi. Ariko abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bavuga ko icyorezo cyagize ingaruka kuri buri wese. Umubare munini w'Abanyamerika usanga bafite umuvandimwe wa hafi cyangwa inshuti ishobora kuba yarahitanywe na COVID-19 cyangwa se ikamuzahaza cyane. Benshi batakaje imirimo, abana bavutswe ibihe byiza bagiranaga n'urungano, kandi ku ngimbi n'abangavu naho amashuri yarahagaze ntibaba bakimuka. Imibare y'abashakanye batandukana nayo yariyongereye. Abahanga ibi babyita ihungabana rya bose. Igihe ibitero by'iterabwoba byabaga muri Amerika muri 2001 cyangwa se habaye inkubi ya segwakira zikaze, ibyo biraba bikarangira, hanyuma icyo abantu bakora nyuma yabyo ni ukwisuganya bakongera guhanga ubuzima. Tugendeye ku byo tubona aha rero, nta ntangiriro mu by'ukuri igaragara. Abahanga bavuga ko uburyo busanzwe bwo guhangana n'indwara yo kwiheba kuri iyi nshuro budakora. Inama ikunze kugirwa abahuye n'iki kibazo, nko guhura n'inshuti kenshi, gutembera, gusura ababyeyi no gushaka ahantu hashya wajya, ibyo muri iki gihe cy'icyorezo ntabwo byaba ari byiza kubikora. None wabyifatamo ute mu gihe amakuru ava mu kigo gishinzwe gukumira ibyorezo cyangwa abandi babifitemo ubumenyi avuga ngo wijya ahantu hahurira abantu benshi? Niba ukunda umuziki, wijya mu gitaramo, wijya muri sinema, wijya mu rusengero cyangwa mu isinagogi, kuko aho ni ahantu abantu bahurira. Kandi nubwo ibyo bishobora gufasha mu bijyanye no guhangana n'icyorezo, ariko ibyo abantu bavomaga aha hantu ntibakibibonye. N'abahanga mu by'imitekerereze ya muntu ubwabo barimo guhura n'ingorane nk'iz'abandi basanzwe bahura nazo. Profeseri Liza Brown, umwarimu muri kaminuza ya Palo Alto muri California, ni impuguke mu birebana n'ihungabana. Iki ni igihe cyo kwisungana. Mfite inshuti nyinshi twamenyaniye ku ishuri, nari maze igihe kinini tutavugana, barampamagara. Numva nishimye byimazeyo kuba bagerageje kumpamagara. Gusa abahanga bavuga ko ihungabana ritazapfa guhita rirangira, kabone n'ingamba zikarishye zijyanye na COVID-19 zavanwaho vuba. Bavuga ko kuri benshi bizasaba imyaka myinshi ngo bakire ingaruka icyorezo cyateye ku mitekerereze yabo. Nk'uko imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ibivuga, abana bafite ubumuga basigaye inyuma mu bijyanye n'amashuri muri Kenya, kandi 19% gusa muri abo nibo bajya mu mashuri yisumbuye. Umupolisi wo muri Kenya yiyemeje gukundisha abo bana umuziki, bahindura ubuzima bwabo. Muri Kenya si ikintu wabona kenshi umupolisi akora. Usanga mu makuru bavugwaho ibintu bibi nka ruswa no guhutaza abigaragambya, ariko uyu mupolisi we ayoboye itsinda rya muzika ry'abana bafite ubumuga. Nishimira kubona narahanze kandi nkaha abana ikintu cy'inyongera bahugiraho. Icyobaje gusa ntibashobora kugenda ngo bakinire umuziki hanze. Tuzareba niba twabasha gutegura no gukora ibitaramo by'umuziki hanze mu bindi bigo. Yakunze umuziki ndetse yacurangaga na Ijwi y'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No ngaha duce tuba turabangiriye amakuru y'uno mugoroba twari tubafitiye. Na Lidiane nahazwe kuri mikro, bakoze abafashije muhinga bw'ivyuma n'abatandukanye bagize ico bakora kugira ngo no makuru abashikire. Turaza kongera igihe cy'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mu kurindira mandanye kugira umugoroba mwiza mu banyi no mu vyanyu.